Muy buenas noches, Mwiriwe amados neza amigos y bakundwa hermanos nshuti na bene presentes data muri hano aquí en Ji-Paraná, aha muri Ji-Paraná, Rondonia, Rondonia, Brazil. Es para mí una bendición grande Kuri estar jewe con n'umugisha ustedes udasanzwe kubana para namwe compartir con ustedes kugira ngo sangire namwe unos momentos de umwanya compañerismo w'ikiyago alrededor de la palabra de tuyage Dios ku ijambo ry'Imana, y así ver nuko bityo qué turabe clase de tierra, turabe de terreno umugwi somos w'indimiro nosotros turimwo en canke este turi día postrero, kuri uno munsi wa conforme a la nyuma parábola nk'uko del sembrador biri canke twisunze dada por nuestro umugani amado Señor Jesucristo. w'umubivyi waciwe n'umukundwa wacu Luego umwami de Yesu Kristo. Jesucristo hablar esta Yesu parábola, Kristo ahejeje kuvuga kuri uwo mugani, él, we estando con sus discípulos, ari kumwe n'abigishwa ellos le biwe preguntaron baramubajije por qué les hablaba por impamvu parábolas a la gente, yabwirira mu migani abantu, y él les dijo, nuko arababwira porque vosotros ati es nuko dado mweho conocer o mwahawe saber los kumenya misterios canke del gutahura reino de los amabanga cielos. y'ubwami bwo mw'ijuru, Mas a ellos ariko bo no les es dado. ntibabihawe. Y luego Hanyuma de decir esto en el capítulo 13, amaze versos kuvuga ivyo 10 mu gice al ca 13 11, umurongo wa 10 kugeza ku 11, explicó la parábola del sembrador. aca asobanura uwo En el mugani capítulo w'umubivyi 16, mu o gice ca capítulo 13, verso 13 16 en umurongo wa adelante, 16 donde ukabandanya, dice, ahavuga pero ngo bienaventurados vuestros ariko ojos amaso porque ven, yanyu arahiriwe kuko abona, y vuestros oídos porque n'amatwi oyen, yanyu kuko yumva. porque de cierto os digo que muchos profetas Ndababwira y ukuri yuko justos bavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi desearon ver lo que veis bahahamiye kubona ivyo y no mubona lo vieron, y ntibabibona, oír lo que oís no kumva ivyo mwumva y no lo oyeron. ntibavyumva. Oíd pues Nuko mweho vosotros la parábola del nimutahure sembrador. umugani w'umubivyi. Cuando alguno oye la palabra del reino Uwumva wese ijambo y no lo ry'ubwami entiende, ntarimenye, viene el malo wa mubi y arrebata araza lo que fue sembrado en su agasahura corazón. ikibibwe mu mutima wiwe. Este es el que fue sembrado Uwo junto niwe al camino. yabibwe iruhande y'inzira. Y el que fue sembrado en pedregales, Uwabibwe ku rutare este es el que oye la niwe palabra yumva ijambo y al momento la recibe con agaca gozo, aryakirana pero no umunezero, tiene raíz ariko en ntagira sí, imizi muri we, sino que es de corta ahagarara duración. umwanya muto. Pues al venir la Iyo yadutsweko aflicción n'amarushwa o la persecución por bona causa de la akadenderezo palabra, azira iryo jambo luego tropieza. bica bimutsitaza. El que fue sembrado entre espinos, Uwabibwe mu mahwa este es el que oye la niwe palabra, yumva iryo jambo, pero el afán de este siglo ariko y mwitwarariko el engaño de las w'ivy'isi riquezas n'uruhendo ahogan rw'ubutunzi la palabra bikanyoha y iryo se hace jambo infructuosa. akabikirumbirane. Mas el que fue sembrado en buena Ariko tierra, uwabibwe mu ivu ryiza este es el que oye la niwe palabra yumva iryo jambo y entiende la palabra akaritahura. y da fruto Uwo niwe rero y produce yama imbuto, a 100, umwe akagira a 100, 60 uwundi y a 30 60, por uno. uwundi 30, bityo bityo. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu, ikabuhezagiza ijambo ryayo, Entender kandi ikatwemerera kuritahura, kandi twama ivyamwa mu musesekara. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. nuestro tema para esta ocasión Icigwa es cacu muri kano kanya ni el misterio ibanga de las 4 clases de tierra ry'imigwi ine y'indimiro canke o de y'ivu, terreno. canke y'ivu. Hay 4 clases de terreno, Hariho imigwi ine y'indimiro, o sea ni ukuvuga que hay 4 clases ni de ukuvuga yuko personas hariho imigwi ine y'abantu que escuchan la predicación bumva del evangelio, ukuvugwa k'ubutumwa bwiza, y en una de esas 4 clases kandi muri umwe muri iyo migwi ni wewe urimwo hamwe na jewe. Kandi ahora rero en esta ocasión muri kano kanya vamos a ver reka turabe dónde nos encontramos aho twisanga conforme twisunze
uno de mugani nuestro amado Señor Jesucristo. w'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Jesucristo dice Yesu Kristo que el aravuga terreno yuko que está indimiro junto al camino iri iruhande y'inzira, representa a aquellos avuga ko ishushanya ba que bandi escuchan la palabra bumva ijambo y no la entienden. ntibaritahure. Esas son las personas representadas Abo n'abantu en el bashushanywa terreno junto al camino, n'indimiro iri iruhande y'inzira, donde la palabra aho ijambo es sembrada. ribibwa. Mientras sembraba, Mu gihe riba ririko rirabibwa, mwitegereze namwe, parte de la semilla igice cayó junto kimwe al camino. c'izo mbuto caguye iruhande y'inzira. Ni ukuvuga yuko ariko arabiba, Pueden ver, mwebwe murashobora kubona yuko se umuyaga lleva parte de la semilla waguruye igice kimwe c'imbuto, nuko junto al camino, zica zibibwa iruhande y'inzira, en un lugar mu kibanza donde no va a nacer aho ni va a llevar. zitazomera canke ngo zame. Ese es el tipo de persona Uwo ni umugwi la w'abantu, predicación del evangelio abo n'abantu bumva ukuvugwa k'ubutumwa y no lo bwiza entiende, ntibabutahure. o sea que no comprende Ni ukuvuga yuko badatahura, la necesidad ntibatahura que tiene de salvación, ingene bakeneye agakiza kugira ngo baronke ubugingo no budashira. comprende la Ntibatahura, necesidad que tiene ntibatahura de creer en Cristo como ingene su bakeneye Salvador, kwizera Kristo y nk'umukiza lavar sus wabo pecados no koza ibyaha byabo en la sangre de mu Jesucristo, maraso ya Yesu Kristo, el Cordero de Dios, umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo bityo estar sin pecado delante babe de Dios atabyaha bafise imbere y'Imana y recibir el Espíritu de kandi Dios. baronke mpwemu w'Imana. Cristo dijo, Kristo yaravuze el que oye mi palabra ati uwumva ijambo y ryanje cree al que me envió akizera uwantumye tiene vida eterna. niwe afise ubugingo Pero el que no budashira, le escucha, ariko o le ubutaryumva canke y no le yaryumva naho entiende, y por ntaritahure, consiguiente mu yandi majambo no la recibe en su alma ntabwo aryakira y mu la bugingo atesora allí bwiwe ngo aribike para que ngaho nazca kugira ngo y lleve fruto. rimere ryame ivyamwa. ¿Qué sucede? Bigenda gute? Pues no tiene vida eterna. Ntagira ubugingo budashira. Y esa persona, Kandi uwo muntu habiendo tenido la oportunidad iyo yari yararose de obtener ihigwe vida eterna ryo kuronka ubugingo budashira por medio de la biciye predicación del mu kuvugwa evangelio, k'ubutumwa bwiza, al escuchar el evangelio, mu kumva ubutumwa y creer en bwiza Cristo como su no Salvador, kwizera Kristo nk'umukiza wiwe, esa persona uwo muntu pierde esa oportunidad. ahomba iryo O higwe. sea, es que Ni escucha la ukuvuga palabra ko siendo predicada, yumva ijambo ririko pero no le da la riravugwa importancia ariko ntarihe que tiene esa agaciro palabra, iryo jambo rifise, porque no comprende kuko que adatahura de recibir yuko esa palabra mu kwakira iryo jambo predicada, ariryo iryo jambo y riba aceptar a Cristo ryavuzwe, como su Salvador, akemera Kristo nk'umukiza y lavar sus wiwe, pecados en la akoza sangre ibyaha de Cristo, byiwe mu maraso ya Kristo, recibir su akaronka Espíritu na para mpwemu así yera nacer de nuevo. kugira ngo bityo De avuke eso bwa depende kabiri. Ntatahura yuko ivyo para esa persona. ari vyo bishingiye ko kazoza k'uwo muntu, ibihe bidashira by'uwo muntu. Pierde la Nico oportunidad gituma umuntu atabitahura atakaza ihigwe ry'ubugingo budashira ryari riri imbere yiwe mu gihe yumvise ijambo ry'Imana. Hanyuma uwo muntu y el diablo arranca aca agenda lo que fue sekibi sembrado agaca allá en su corazón, arandura ikiba cabibwa ngaho mu mutima wiwe, y la persona kandi umuntu se le olvida aca que necesita yibagira a Cristo como su yuko Salvador, akeneye Kristo nk'umukiza que wiwe, necesita ko akeneye lo que fue predicado ubutumwa bwiza bwavuzwe, ko akeneye Kristo nk'umukiza wiwe. y así la persona Bityo rero umuntu pierde la bendición de Dios, agahomba umugisha que w'Imana, es para toda la eternidad. ari uwo mugisha w'ibihe Porque bidashira, el que oye mi palabra kuko uwumva ijambo y cree al ryanje que me envió, akizera uwantumye afise ubugingo budashira, ariko ubutaryumva ngo yizere Imana, yizere Yesu Kristo, ntagira ubugingo y budashira. por lo tanto, Kandi kubw'ivyo cuando rero muera la persona, iyo umuntu apfuye irá al lugar acaja mu que kibanza nunca quisiera ir, ata muntu n'umwe yokwipfuza kujamwo, a la quinta dimensión. aja mu buringanire bwa Cualquier gatanu. persona dirá, Buri muntu wese yovuga ati qué bueno, ati ni que va para vyiza otra dimensión. ko aja mu bundi Pero ¿sabe buringanire, cuál es la quinta ariko dimensión? mwamuzi uburinganire bwa gatanu El ico arico infierno. ni kuzimu, ¿Qué es el lugar? ni Donde kibanza ninguna persona quiere ir. aho ata muntu n'umwe yipfuza El hombre kuja. rico Wa mugabo que w'umutunzi fue al infierno, umwe yaje ikuzimu no quería estar allí. ntiyashaka kuba ngaho, ariko Pidió a Abraham yasavye Aburahamu la oportunidad amusaba ihigwe de salir del infierno. ryo kuva ikuzimu. ¿Que le pidió una oportunidad a Abraham? Mbega yarasavye ihigwe Aburahamu? Claro que sí. Neza cane.
Pero Abraham ariko Aburahamu no se la dio. Él ntabwo pidió yarimuhaye, que yarasabye un hombre fuera ko umuntu yogenda de entre los muertos a sus akava hermanos. mu bapfuye akaja kuraba Y habló bene acerca de wabo, Lázaro resucitando. kandi yavuga kuri Lazaro, yavuga ko ari we yozuka, ariko kandi Estaba la posibilidad hariho uburyo yuko Aburahamu amubwira que fuera él mismo. ko ari we nyene yogenda agende kwa bene wabo, kuko bene wabo bari bamuzi neza, ariko yaba Lazaro cyangwa umugabo w'umutunzi nta n'umwe yashoboye kugaruka ku isi Para dar testimonio kugira ngo ashingire intahe, de cómo es allá. abashingire intahe ukuntu bimeze ngaho. Rero turashobora Que kubona no le fue permitida yuko atemerewe, la petición atahawe ico cipfuzo, uwo muntu yari yagiye kuzimu, porque esa persona kuko uwo muntu perdió todo derecho yari a la yatakaje vida uburenganzira eterna bwose y ku todo bugingo derecho budashira, hamwe a n'uburenganzira ser pedidos a bwose Dios. bwo kugira ikintu asabye Imana. Cuando tenía que pedir a Dios, Igihe yategerezwa gusaba ikintu Imana yari kuyisaba igihe yari ngaha ku isi. Umuntu amaze kuja kuzimu ngaho nta burenganzira na bumwe infierno es bafise. una cárcel Kuzimu n'agasho donde la persona va aho umuntu aja en lo que es llamado al juicio mu final. kurindira Y la persona ko azohamagarwa ku rubanza rwa ahí no nyuma, tiene la oportunidad kandi umuntu aho nta higwa de bafise, una fianza nta higwa bafise kugira ngo atange ingwate, kugira ngo bamwereke yidegemvye kugeza urubanza rwa nyuma rubaye. Oya, tiene que permanecer umuntu ategerezwa kuguma muri ako gasho kitwa kuzimu. Mwibuke que Cristo fue yuko a los Kristo que estaban como yagiye ku bari bameze gute, abari bari mu gasho, los cuales fueron desobedientes aribo batari en el barumviye tiempo de Noé. mu gihe ca Nowa. Esto está Ivyo biri en 1 de Pedro, muri Petero wa mbere capítulo 13, verso igice ca 18 gatatu en umurongo wa adelante, 18 ukabandanya, donde dice, ahavuga ngo porque Cristo padeció una kuko na sola vez Kristo por los yababajwe pecados, rimwe ahogwa ivyaha, el justo por los injustos, umugororotsi yababarijwe para llevarnos a abagabitanya kugira ngo adushikirize siendo la Imana, verdad muerto en la carne, yishwe umubiri pero vivificado ariko en espíritu, yahinduwe muzima mu buryo en el cual bw'impwemu, también fue nibwo yagiyemwo y predicó a los abarira espíritus impwemu encarcelados. ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Yesu Kristo yagiye muri mpwemu, no kuvuga ngo umubiri we wa Teofaniya yagiye kuzimu Cuando murió, igihe yapfa, porque la paga kuko del pecado es ingero muerte, y'icaha ni y urupfu. Cristo tomó nuestros Kristo pecados, rero yafashe ibyaha byacu arapfa, y por consiguiente kandi mu yandi majambo tenía que ir al infierno. yategerezwa kuja Tenía que ikuzimu, ir al infierno yategerezwa en espíritu, kuja ikuzimu muri como va al mpwemu infierno nk'uko en espíritu. aja ikuzimu muri mpwemu buri muntu wese apfa adafise agakiza atakijijwe. Salva Ariko la persona umuntu apfuye pues va en yarakijijwe espíritu, muri mpwemu al paraíso, acaja muri paradizo, que es la sexta dimensión. aribwo buringanire bwa gatandatu. Ahora Cristo, Kristo rero por cuanto llevó kubera nuestros ko pecados yishizeko ibyaha y byacu murió por nuestros pecados, agapfa kubw'ibyaha tenía que ir al byacu, infierno. yategerezwa kuja ikuzimu. Y dice, Kandi haravuga ngo y predicó a los abwira espíritus ubutumwa encarcelados, impwemu zari ziri los mu cuales nzu en otro y'imbohe, tiempo fueron arizo- en otro- los cuales en otro tiempo arizo desobedecieron zitumviye cuando kera a veces esperaba la paciencia de Dios igihe en los días de Noé. hamwe ukwihangana kwayo kwari kukirorereye mu minsi ya Nowa. Mbega nabaha abo bantu bari bari ikuzimu muri mpwemu mu buringane bwa gatanu muri ako gasho, kuko uburingane bwa gatanu nagasho ahaja abanyabyaha kugeza igihe hazoba urubanza rwa nyuma, van a resucitar y van a ser aho presentados bazozuka delante del bagaheza trono de bakarenguka Jesucristo imbere y'intebe ya para ser Yesu juzgados Kristo kugira ngo en el juicio bacibwe final. urubanza ku rubanza en rwa el nyuma, juicio del trono ku blanco rubanza rw'intebe después del yera reino milenial. nyuma y'inganji y'imyaka igihumbi. Ahora Cristo fue Kristo rero y le yaragiye predicó a esas personas abwira ubutumwa abo no bantu salvación, atari kugira ngo sino condenación. baronke agakiza, ahubwo kwari kubacira ku rubanza, ¿De por qué? abashingira intahe ababwira igituma bari bari ngaho, Dándoles testimonio abashingira de que intahe estaban allí yuko bari bari por ser ngaho incrédulos kubera ko a la babaye predicación de abatizera Noé. batigeze bizera ubutumwa bwa Nowa. ahora Rero Cristo luego de estar en el Kristo infierno, nyuma yo kuba ikuzimu, encontrados que allí en el infierno tubona yuko ngaho ikuzimu luchó con el diablo, yagwanye na le quitó las Sekibi llaves amwaka imfunguruzo
z'ikuzimu z'urupfu azaka sekibi kugira ngo ashobore kuva mu rupfu n'ikuzimu, kuko sekibi yari afise imfunguruzo za rupfu na kuzimu, ariko Kristo yarazifashe arazimwaka, acaca muri paradizo. Yavuye ikuzimu aca muri paradizo. Hanyuma nyuma yo kuba muri paradizo hari Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abera bose bo mu isezerano rya kera, harimwo na Yohana Umubatizi. Hanyuma yarazutse, azuka mu bapfuye, nuko araheza azukana n'abera bo mu isezerano rya kera, nk'uko biri muri Matayo igice ca 27 umurongo wa 50 kugeza ku 53. Kandi biyeretse benshi mu gisagara ca Yerusalemu nyuma y'umuzuko wa Yesu Kristo, na Yesu Kristo bwiwe nawe yiyeretse abigishwa biwe mu ncuro zitandukanye. Mu minsi 40 yarigaragaje mu ncuro zitandukanye, hanyuma aduga mu ijuru. Haciye iminsi 10 yasutse mpwemu yera ku bantu 120 bari mu cumba co hejuru barindiriye isezerano rya mpwemu yera, kugira ngo bityo hakogwe muri bo ukuvuka bwa kabiri, kumwe Kristo yabwira Nikodemu amubwira ati, nukuri ndakubwira ko utavuka bwa kabiri adashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu yiyumviriye ko kuvuka bwa kabiri biciye mu mugore, aramubwira ati, none ivyo byoshoboka bite? Mbega umuntu amaze kuba ashaje yoshobora kwinjira mu nda ya nyina akavuka? Nikodemu yiyumviriye ko kuvuka bwa kabiri biciye mu mugore, ariko Kristo yariko aramubwira ko kuvuka bwa kabiri biciye muri mpwemu w'Imana. Aramubwira ati, nukuri ndakubwira ko ubutavyagwa n'amazi na mpwemu ko adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana canke mu bwami bw'Imana. Kubw'ivyo rero ntashobora kuba ubwo umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, ntashobora kuba mu bwami bw'Imana. Rero mwitegereze namwe ngene aha muri Yohana igice ca 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 Yesu Kristo yariko ashingira intahe Nikodemu y'ukuvuka bwa kabiri. Abigishwa ba Yesu Kristo rero ntabwo bari bwavuka bwa kabiri, nubwo bari bizeye Yesu Kristo, ariko bategerezwa guca mu ntambuko zitandukanye. Bo bari barakiriye, bari bararose urubuto rw'ijambo ry'Imana, ariko rwategerezwa kumera kandi rwategerezwa gukura kugira ngo hanyuma rwame ivyamwa. Rero turana yuko ku munsi wa Pantekoti bujujwe mpwemu yera bavuka bwa kabiri. Rero mwitegereze namwe, ijambo ritegerezwa kugira mu buzima bw'umuntu aryakiriye, ritegerezwa kugira intambuko zitandukanye. Abo biruhande y'inzira turabona ko batagize intambuko yo kuvuka kumera kw'ijambo muri bo, kandi mu yandi majambo ntabwo bavutse ubwa kabiri. Bo ntibarindiriye intambuko zitandukanye izo urwo rubuto rwiza rwatereza gucamwo, urwo rubuto rw'ijambo ry'Imana, nk'uko buri rubuto rwose nyuma yo kubibwa mw'ivu rutegerezwa kumera, nuko urwo rubuto rukamera nk'igiti, hanyuma rutereza kugenda rurakura. Nico gituma rutereza kuvomerwa. Ico giti gitereza kuvomerwa n'amazi, kandi n'izuba ritereza kucakira uko igihe kigenda kirahera, kugeza ubwo hagera igihe ubwo cama kikama ivyamwa vy'umusesekara. Rero turashobora kubona ko abantu bari iruhande y'inzira aribo bashushanywa n'abantu bumva ukuvugwa k'ubutumwa bwiza ntibabutahure, kandi mu yandi majambo ntabwo bakira Kristo mukiza wabo, kandi ntibaronka agakiza. Turabona yuko abo bantu
no han tenido en sus almas ntabwo baba bararose mu las bugingo diferentes bwabo etapas intambuko por las cuales zitandukanye tienen que pasar izo la semilla de la urubuto palabra del rey, rw'ijambo ry'ubwami rutegerezwa gucamwo urubuto de la palabra rw'ijambo de Dios que ry'Imana ha sido predicada. ijambo ry'Imana riba ryavuzwe kugira ngo abo bantu Y ahora bakizwe encontramos rero turabona que esas personas ko abo bantu son solamente abo bantu oyentes olvidadizos. nabumva bibagira gusa. Luego tenemos las personas Hanyuma turafise abantu representadas bashushanywa en el terreno n'indimiro lleno de piedras, yuzuyemwo amabuye, un terreno pedregoso. indimiro y'urutare yo ku rutare yuzuyemwo amabuye. Abo n'abantu bakira ijambo bakakira ubutumwa bwiza bakabwakirana umunezero ariko nta mizi bagira. O sea, esa Ni ukuvuga iryo jambo no se arraiga ntabwo dentro de rishinga ellos, imizi muri bo porque son personas kuko n'abantu representadas bashushanywa en terreno n'indimiro pedregoso. yuzuyemwo amabuye. Esas personas Abo bantu aparentemente womengo vienen a ser cristianos, bagaragara umengo n'abakristu pero por un corto tiempo. ariko agahe gato, n'abakristu b'agahe gato. Esos son Abo los que nibo al venir las pruebas haje ibigeragezo hamwe n'imibabaro bahogwa ubutumwa bwiza ubwo bakiriye baca batsitara. Bamwe baravuga bati ariko se nari niteze kugira ibibazo mu rugo, ubu umugore wanje ntiyizera ariko jewe ndizera ubutumwa bwiza. Aca anegura rero n'abana nabo nyene baragira ubwo bananegura. Aho hagaca hatangura rero ikigeragezo kuri abo bantu, kuko umuntu wese ategerezwa gupimwa, kugeragezwa kugira ngo hagaragare mu by'ukuri namba ko by'ukuri yarizeye Yesu Kristo akikorera umusaraba wiwe kugira ngo akurikire Yesu Kristo. Yesu Kristo ntiyavuze yuko tutazogira ibibazo n'ingorane. Yavuze ngo namba hari umuntu ashaka kunkurikira niyikorera umusaraba wiwe ankurikire. Ni ukuvuga yuko yatweretse yuko inzira y'ubugingo budashira ko ari iy'ibigeragezo, intambara, imibabaro n'imibabaro. Ariko ku bwa Kristo dutegerezwa kuba twiteguye kubabara, uko dutegerezwa kubabara uko ariko kose, kandi ubutazosigase nyina amatongo n'ibyo ategerezwa gusiga byamuzibira kugira ngo akurikire Kristo ntabwo ambereye. Niko Yesu Kristo yavuze. Abigishwa ba Yesu Kristo baramubwira bati byiza twebwe twararetse byose, mbega twoho gute? Yesu Kristo arababwira ko bazoronka ibingana gute? Incuro 10 z'ivyo bahevye hamwe n'ubugingo budashira. Ni ukuvuga ijana kuri umwe Yesu Kristo nivyo azoha abo bantu. Iryo jambo ryama ijana kuri umwe kuri abo bantu bose baryakira hamwe n'ubugingo bwabo bwose n'ubugingo budashira. Nico gikomeye cyane ku muntu wese, kuko umuntu vyo mumarira iki yungutse byo kwisi byose agatakaza ubugingo bwiwe? Mbega byaba byaramumareye iki kuba ari umuntu akize cyane ku isi, afise ibintu byinshi, ubutunzi bwinshi ku isi, hanyuma uwo muntu amaze gupfa bica bigenda gute? Mbega byose biba birangiye kuri uwo muntu, ashiburirwa ikuzimu kugeza igihe azohamagarwa ku rubanza rwa nyuma kugira ngo acirwe ku rubanza hanyuma atererwe mu itonero ry'umuriro. Mbega byaba byamumara iki kuba ku isi akahamara imyaka 70 cyangwa imyaka 100 cyangwa imyaka irenga 100 akaba umukira akomeye cyane ku isi? Nta na kimwe byaba byaramumariye. Yoba yabaye umuntu atahaye agaciro ubugingo bwiwe, yoba yabaye umuntu yabaniye ubugingo bwiwe, yoba yabaye umuntu atagaburiye ubugingo bwiwe ngo abugaburire ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero
agaheza agahomba uburenganzira ku bugingo budashira, kandi yari yararose ihigwe ngaha ku isi ry'ubugingo budashira ryo kugumbira kugumya ubwo bugingo budashira, yarashize amaboko ku bugingo budashira, yarabukabakabye. Nico gituma turi ngaha ku isi, ni kugira ngo tugumbire ubugingo budashira. Ibindi bintu nabyo ni inyongera ziyongera ku buzima. Turakeneye gutahura ihangiro igituma tubayeho ngaha ku isi. Kristo yaravuze ati mubanze murondere ubwami bw'Imana hamwe no kugororoka, ibindi bintu muzovyongerwa. Ariko abantu bamwe bamwe barondera izo nyongera ziyongera ku buzima, bakibagira kurondera ubwami bw'Imana. Nuko igihe kikabaherana, igihe Imana yabahaye, hanyuma bagapfa. Kandi bamaze gushika ikuzimu bakashaka ko umuntu wo muri paradizo ko yoja kuri bo afise igikombe c'amazi apfutse canke urutoke ruri kwa amazi kugira ngo abahe banonwe. Mbega mwamuzi ivyo uwo muntu w'umutunzi yashaka ko Aburahamu yorungika Lazaro kuzimu, ariko Imana yaramubwiye ko Lazaro ataje kuzimu ngo ajana amazi kuzima yamushire. Lazaro yari kwigumira muri paradizo, uwo mugabo w'umutunzi nawe akaguma ikuzimu. Kandi namba atarafise amazi, kubera iki atarondeye agakiza igihe yari ari ku isi? Yari kubaha anezerewe nyuma yo gupfa mu mubiri ufadika, yari kubaha anezerewe muri paradizo mu gikiriza ca Aburahamu, yari kuba yahanezerewe. Rero turashobora kubona yuko umunezero w'ukuri si uwo mwono mubiri ufadika. Nigihe umuntu arangije ubuzima bwiwe ngaha mu mubiri ufadika, umunezero uhoraho niwo munezero w'ukuri. Uwo ngaha mu mubiri ufadika ni uw'igihe gito. Umuntu arashobora kuba atunze cyane ngaha, ariko mwitegereze uwo mugabo w'umutunzi ari kuzimu ntiyashobora no kugura agakombe k'amazi apfutse. Amahera yiwe yose yari yasigaye ku isi. Kandi ikuzimu yari umukene cyane, umutindi. Aho yari umutindi nubwo yari umukire cyane, akomeye cyane ku isi. Lazaro nawe yari wa mukene asegerereza, ariko rero mu gikiriza ca Aburahamu yari umutunzi. None umutunzi w'ukuri ni uwuhe? Ni uwo ku isi? Ni uwo ku isi? Ni umwe ku isi yari umukene. Kandi umukene w'ukuri ni uwuhe? Ni umwe ku isi yari umutunzi. Ariko umutunzi ashushanywa na ya ndimiro yuzuye amahwa. Iyo ndimiro yuzuye amahwa ni bamwe bumva ijambo nk'uko n'abandi ngene baba bararyumvise, nk'uko baryumvise babandi bashushanywa na bamwe na zimwe zaterwa mu mabuye. Ariko imibabaro no kugeragezwa yaza baca batandukana n'umwami. Niyo murashobora kubona abantu bamye bari mu butumwa bwiza bakahamara igihe gito hanyuma bakagenda. N'indimiro zishushanywa na bamwe na zimwe zaterwa mu mabuye ni indimiro mbi. Kubw'ivyo rero no mu Kristo mubi yari ari mu iyobokamana ry'abakristo ahamara igihe hanyuma aragenda. Ni indimiro mbi, ni indimiro yuzuyemo nk'amabuye. Ariko rero indimiro yuzuyemo amahwa, abo iyo ni indimiro canke n'abantu bumva ijambo. Uwo niwe yabibwe mu mahwa, uwo ni uwumva ijambo. Ariko umwitwarariko w'iby'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo akabikirumbirane. Ijambo ryagenewe kwama ivyamwa mu muntu kuko ni urubuto.
en el corazón de la ribibwa persona. mu mutima Y tiene que w'umuntu nacer, kandi tiene que ritegerezwa venir el nuevo kumera nacimiento de la persona. uwo muntu ategerezwa kuronka Pero ubwoko miren bwa ustedes, kabiri ariko mwitegereze Estas tres clases de personas, iyi migwi itatu de las cuales hemos y'abantu ariyo twavuze ko ninguno de ellos nta n'umwe muri bo obtuvo el nuevo nacimiento. yarose ubwoko bwa Todos se kabiri quedaron bose En la etapa bagumye mu de ntambuko yo kumva la palabra. ijambo Y ahora, rero vean ustedes, nimwitegereze los dos mwitegereze El segundo iyi y el ibiri tercero uwa kabiri n'uwa gatatu caminaron un poquito más baragiye begera imbere Pero no gato ariko ntibashitse al nuevo nacimiento. ku kubwoko bwa kabiri y ahora rero vean ustedes cómo las riquezas mwitegereze namwe ingene y los ubutunzi afanes de esta vida hamwe terrenal n'imiruho yo mu buzima bwo ngaha ku isi ahogaron la palabra yanyoshe iri jambo iryo bari y barakiriye la persona kandi umuntu representada entre espinos ashushanywa n'izabibwaga mu mahwa ntabwo babandanije imbere ngo barondere imana bakorere imana kugeza barose ukubwoko bwa kabiri kugira ngo bityo bashobore kwama ivyamwa mu musesekara umuntu adafise ukubwoko bwa kabiri namba ntashobora kwama ivyamwa bijanye ivyamwa bimugaragaza nko mu Kristo ariko no todo es negativo, si imigwi yose ari mibi no todas son personas negativas. ntabwo abantu bose ari babi Hay un grupo de personas hariho umugwi umwe w'abantu representados bashushanywa en la buena tierra. n'indimiro nziza Y dice, haravuga "Mas ngo el que fue sembrado en buena wabibwe tierra, mu ivu ryiza este es el que oye niwe yumva y entiende iryo la jambo palabra. akaritahura Porque la palabra de Dios kuko ijambo ry'imana para escucharla ni ukuryumviriza kandi ukaritahura kuko ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'imana ririko riravugwa y el justo kandi por umugororotsi la fe azobeshwaho no kwizera y este que escucha la palabra y la kandi entiende uwo yumva ijambo akaritahura es el que lleva fruto niwe yama ivyamwa a 160 bamwe ijana abandi y 60 30 n'abandi 30 ni ukuvuga que así como usted siempre kuko nk'uko wewe iyo ubivye agatete k'ingano y nace ese granito de trigo ako gatete k'ingano kakamera y comienza a verse esa plantita crecer ugatangura kubona igiti c'ingano gikura y luego al final hanyuma ku iherezo en el tiempo señalado mu gihe categekanijwe kugira ngo ico giti c'ingano cere ugatangura kubona ivyamwa vy'ico giti c'ingano nuko hagatangura kwama kw'ivyamwa kandi iyo wewe ubonye ivyamwa kuri ico giti c'ingano uravuga uti nabivye agatete kamwe gusa k'ingano atariko ubu ndiko ndabona intete nyinshi z'ingano mu bushorishori bw'ico giti c'ingano iyo ngano iba yameze ngaho ari nk'igiti itegerezwa kwera kandi uko izuba rigenderera yarasira izuba ry'inyigisho z'ijambo igenda irakomera kugira ngo hanyuma izosarugwe kandi abo bantu nabo mutege ugutwi mwumvirize neza mu gice co hejuru mu bushobozi bw'ico giti bampa ivyamwa vyinshi ni ukuvuga habibwa agatete kamwe k'ingano kandi hariho ibiti vyama ingano ijana intete z'ingano 100 hariho ibiti vyamako ingano nka 60 hariho ibindi navyo vyamako intete nka 30 z'ingano ijana kuri bamwe habibwe agatete kamwe nuko gaca kama intete 100 icyo ne cagezwe cyo kubiba no gusarura kandi nico gituma umuntu abiba no kugira ngo azosarure mu buryo bugwiriye icabibwe uko ni nako na Kristo yatubwiye ko mwana w'umuntu agatete k'ingano mu kuza kwiwe kwa mbere kandi yaratubwiye ati agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe kaguma ariko konyene ariko akuye mu ivu kagapfa gahunda impeke nyinshi ibyo tubisanga
en el Evangelio según mu butumwa bwiza Juan, bwa Yohana mu gice cya 12 umurongo wa 24. ahora rero vean ustedes mutege ugutwi mwumvirize Yesu Kristo niwe gatete k'ingano que fue sembrado en tierra. kabibwe mu ivu, Él murió en la cruz del yarapfuye Calvario ku musaba i y Karuvariyo, luego al día de hanyuma ku Pentecostés munsi wa Pantekoti nació en la forma acamera ameze nk'igiti c'ingano mu buryo de su iglesia. bw'ishengero Allí ryiwe. lo tenemos Aho a Jesucristo, turamufise Yesu el Kristo grano de trigo, agatete k'ingano convertido en yahindutse una planta de trigo, igiti c'ingano convertido en yahindutse su iglesia. ishengero ryiwe, Y es en la kandi iglesia ni mw'ishengero donde aparecerán niho hazogaragara los granos de trigo intete z'ingano nyinshi iguales al zisa grano de trigo n'aka gatete que fue k'ingano sembrado en tierra. kamwe kabibwa mu Por ivu. eso es Nico gituma que Jesucristo, Yesu el Kristo grano de trigo, agatete k'ingano estaría multiplicándose azoba ariko conforme a la ararondoka siembra twisunze y de la icyagezwe cosecha cyo para kubiba producir no gusarura muchos granos de kugira trigo, ngo millones de granos de avemwo trigo, ingano nyinshi, millones de amamiliyoni seres y'ingano, humanos a imagen y amamiliyoni semejanza yiberemwo abantu suya. bafise ishusho na A kameremere imagen y semejanza kiwe, de Jesucristo, bafise ishusho na kameremere ka como Yesu dice Kristo, Primera de nk'uko Corintios, tubibwirwa capítulo mu Bikorinto ba mbere 15, igice cya 15 29 umurongo wa 49 Dice, así ukabandanya, como hemos traído la imagen havuga ngo del terrenal, nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu ya Adamu, niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ni ukuvuga ngo ya Yesu Kristo tuzogira ishusho na kameremere umukundwa wacu umwami Yesu Kristo, nuko tuzoheza tumere cyo kimwe na ka gatete k'ingano, dusa na ka gatete k'ingano Yesu Kristo kamwe kabivuga ku isi. Kandi kuri uno munsi wa nyuma hazobisarura ry'ingano, hazobisarura ry'ivyimbugwa vy'intete z'ingano, vya ya ntete y'ingano imwe yabibwa mu ivu, imwe yabibwa ku isi. Nico gituma ku munsi wa nyuma abapfuye bizera Kristo bazozoka bari mu mibiri itabora, natwe bakiri bazima tuzohindurwa, kandi twese tuzomera co kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Uko niko rero ka gatete k'ingano kamwe kabibwa mu ivu kazoba kagwiriye mu mamiliyoni yiberemwo abantu bameze co kimwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero mutewe twumvirize ibanga rya Yesu Kristo, agatete k'ingano kabibwe mu ivu. We ni ijambo yigize umubiri aba hagati mu biremwa abantu. Rero iyo twumvise ijambo ry'ubwami, ukuvugwa k'ubutumwa bwiza, iryo jambo ryinjira muri twebwe kandi riba umubiri muri twebwe. Aho ni mwaba bandi bumva ijambo bakaritahura, kugira ngo hanyuma bazokwame ivyamwa by'umusesekara ijana kuri bamwe bamwe, mu bandi nabo bakama 60, abandi nabo bakama 33, kugira ngo bame ivyamwa vy'iryo jambo ryabibwe mu mutima wa buri muntu wese yumvise atahura iryo jambo. Abo bantu bashushanywa n'indimiro nziza. Rero turashobora kumva muri iri joro, turashobora gutahura indimiro, umugwi w'indimiro wewe uri. Ni wigenzure, wisuzume mu cirori c'ijambo ry'Imana, urabe indimiro uri mwiyariyo. Rero turabe ino imigwi ine y'indimiro, reka tuzirabe nk'ibihe by'ishengero ry'umwami. Turafise buri kimwe mu bihe by'ishengero, mu gihe cari kigezweho gihari, yabaye indimiro nziza y'ico gihe. Kandi turafise ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ivyo vyashikirijwe, buri kimwe cyose cyashikirijwe mu gihe cacu, kandi yabaye indimiro nziza ahabibwe intete z'ingano, abahungu n'abakobwa b'Imana muri buri gihe. Kandi turabona yuko ku munsi wa nyuma naho nyene hazoba hari abatorejwe n'Imana mu gihe gihuye n'ingano. Muri buri gihe turabona ko intete z'ingano, ni ukuvuga ngo abahungu n'abakobwa b'Imana bari ngaha ku isi
babibwe kandi bari bari mu kibanza ahashikirijwe buri gihe c'ishengero mu bukozi bw'intumwa ijanye na buri gihe. Ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga vyashikirijwe icambere muri Aziya ntoya. Ico gihe ca mbere gishushanywa n'ishengero ryo muri Efeso yabaye indimiro nziza muri ico gihe, kandi ikibanza co muri Aziya ntoya nk'ikibanza yabaye indimiro nziza y'ico gihe. Hanyuma igihe ca kabiri igishushanywa n'ishengero ry'Isimuruna, rimwe mu mashengero yo muri Aziya ntoya, ryabaye indimiro nziza mu gihe ca kabiri. Turabona yuko ico gihe ca kabiri cashikirijwe mu Bufaransa, igihugu co mu Burayi. Iyo yabaye indimiro nziza nk'igihugu, nk'ikibanza yo mu gihe ca kabiri, kugira ngo ibemwo abahungu n'abakobwa b'Imana, abatoranijwe n'Imana, ingano z'Imana. Uko niko rero twagiye turabona yuko mu Burayi hashikirijwe ibihe bitanu by'ishengero: icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu. Ivyo bihe byose byashikirijwe mu Burayi, mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi. Hanyuma intambako y'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga cashikirijwe muri Amerika ya ruguru. Igihe c'indwi yabaye indimiro nziza yo muri iyo ntambako y'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga, kandi ikibanza cabaye muri Amerika ya ruguru nk'indimiro nziza, aho Imana yashize abana bayo, imbuto zayo mu gihe c'indwi, kandi ubutumwa bwavuye ngaho buraguka bukwira no mu yandi mahanga yose. Muri iki gihe ca nyuma naho rero ni hehe hashikirizwa igihe c'ibiriko bizifuruka? Kuko igihe c'ibiriko bizifuruka niyo ndimiro nziza nk'igihe c'ishengero, kugira ngo ibemwo imbuto z'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ico gihe c'ibiriko bizifuruka gishikirizwa muri Amerika Latine na Karayibe. Amerika Latine na Karayibe nk'ikibanza niyo ndimiro nziza, aho Imana yashize imbuto nziza, imbuto nziza z'ijambo ryayo, ijambo ryayo, ubutumwa bwayo bwa nyuma, kandi yahashize urubuto rwayo rwiza, uruvyaro rw'Imana, aribo bahungu n'abakobwa b'Imana. Turashobora rero kubona ibanga ry'imigwi ine y'indimiro, kandi natwe turiko turaba mu ndimiro nziza, indimiro nziza yo ku munsi wa nyuma. Mutego gutwi mwumvirize, mu gihe cacu ahashikirijwe ibendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ubu ntabwo zikiri indimiro nziza muri kino gihe ca nyuma, kugira ngo Imana aho ihashire imbuto zayo, uruvyaro rwayo, abana bayo bahwanye n'igihe c'ibiriko bizifuruka. Indimiro nziza muri iki gihe ca nyuma na Amerika Latine na Karayibe, kandi Amerika Latine na Karayibe hazoba abahungu n'abakobwa b'Imana, hari nabo kandi ari indimiro nziza aho ijambo ry'ubwami ribibwa, aho rishigwa kugira ngo ryame ivyamwa vy'umusesekara. Turumvise rero, turumvise uwo ari we indimiro nziza, aho urubuto rw'ijambo ry'Imana ruzobibwa. Indimiro nziza n'abatoranijwe n'Imana, abamazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama, uhereye ku visi itarashirwaho ifatiro. Mweho mwarahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana, y'ubwami bwo mw'ijuru. Mweho mwarahawe kumva ijambo ry'ubwami no kuritahura. Kubera iki? Kuko mwebwe muri ndimiro nziza, ahari kubibwa
urubuto la simiente de urubuto la palabra del rey rw'ijambo ry'ubwami para llevar fruto. kugira ngo rwame ivyamwa by'umusesekara. Rero twisanze mu ntambuko ya nyuma y'umugambi w'Imana, Hemos visto kandi twumvise las 4 clases de tierra imigwi o ine terreno y'indimiro canke y y'ivu, hemos identificado kandi twamaze kumenya twatahuye neza indimiro nziza nk'ikibanza kuri uno munsi wa nyuma ko ari Amerika Latine na Karayibe. Nk'igihe c'ishengero naho aco gihe cibireko bizifuruka, nk'ikiringo naco que es la dispensación ni del kiringo rey. c'ubwami. Y como individuos Nk'umuntu ku giti ciwe naho ni los escogidos de abatorejwe Dios, n'Imana, que son llamados aribo y bahamagagwa juntados en bakegeranwa este día postrero, kuri uno munsi wa en nyuma la piedra mu gihe angular c'ibiriko y bizifuruka dispensación del rey, n'ikiringo c'ubwami. los cuales Abo serán transformados bazohindurwa cuando los muertos en igihe Cristo abapfuye bizera resuciten Kristo en este día bazozuka postrero. kuri uno munsi wa nyuma. Así es que Nuko rero si estamos vivos, nitwaba tukiri todos los bazima, que estamos aquí presentes, twese turi hano, cuando los muertos en igihe Cristo abapfuye resuciten, bizera Kristo bazozuka vamos a ser transformados. tuzoca Pero si duhindurwa. alguno se va Ariko antes, hagize umuntu agenda ataragera, nta kibazo na kimwe gihari, azogaruka kubana natwe kandi azogaruka ari mu mubiri uhoraho uwo Kristo yasezeranye umwe wese muri mwebwe na jewe kandi. Nuko rero nta kibazo na kimwe gihari, hagize umwe muri wacu agenda muri iki gihe cya nyuma azogaruka, kandi azogaruka ari mu mubiri uhoraho. Rero twese nka kumwe Pawulo yavuga, ntidushaka kwambugwa uno mwambaro ngaha ku isi, ahubwo dushaka kuwambikwa ko uwundi mubiri mushasha tutabonye urupfu, bityo ntihagire umuntu ababara ku bwacu, kandi natwe nyine ntitubabarizwe no kuva ngaha ku isi, kuko kuva ngaha ku isi igihe cyacu cyo ngaha ku isi kiba kirangiye kugira ngo dukore mu bwami bw'Imana. Tuvuye ngaha ku isi dutegerezwa gukoresha neza umwanya dukora mu bwami bw'Imana, tugakorera Kristo n'ubugingo bwacu bwose, kandi tugashimagiza n'izina ryiwe, tugashimira Imana, tukamushimira ku bw'imigisha yiwe, imigisha yaduhaye kuri uno munsi wa nyuma, tukamushimira kuba yarabibye ijambo ryiwe mu bugingo bwacu, ndetse akanatumenyesha amabanga y'ubwami bw'Imana, kugira ngo bityo dutahure ijambo ry'ubwami kandi tumenyekane nk'indimiro nziza ku munsi wa nyuma. Indimiro nziza zo ku munsi wa nyuma ziri hehe? Turi hano hamwe n'ijambo ry'Imana ryashizwe mu bugingo bwacu, kandi dutahura iryo jambo ry'Imana rijanye n'uno munsi wa nyuma, kugira ngo bityo ribe ririko rirama ivyamwa vy'umusesekara. Ese imigisha Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi ese intambuko zose izo ijambo ry'ubwami ritereza gucamwo ese zoba mu buzima bwanyu, kandi mukama ivyamwa vy'umusesekara. Icifuzo canje nuko mwese mwokwama ivyamwa ijana kuri umwe. Icyo rero cifuzo canje, ico nipfuriza umwe wese muri mwebwe. Ese Imana yobahezagira, kandi vuba twese tugahindurwa, tukajanwa amazima n'uko bw'umwagazi w'intama mw'ijuru. Hanyuma abasigaye nabo bataraza, abamazina yabo yanditswe mu gitabo c'umwagazi w'intama, bahamagagwe begeranye muri kino gihe ca nyuma, nabo nyene ibami ivyamwa vy'umusesekara kuri uno munsi wa nyuma nk'indimiro nziza, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Mwakoze cyane ko mwateze amatwi mubikunze, bakundwa nshuti na bene data muri hano, kandi mwese mugire ijoro ryiza. Ndasigana hamwe namwe Revera Miguel Bermudez Marin kugira ngo abandanye asozere muri iri joro igice cyacu
ashimire umukundwa wacu umwami Yesu Kristo kuba yaraduhaye ijambo ryiwe rihwanye n'uno munsi wa nyuma, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami biciye mu kugaragara kwa Yesu Kristo muri mpwemu yera, biciye muri marayika we ntumwa, ari nawe ariko arahamagara yegeranya abatorejwe bose, indimiro nziza zose, abatorejwe bose bari kumva ijambo ryiwe, ijambo ry'ubwami bakaritahura kuri uno munsi wa nyuma. Ese Imana yobahezagira kandi mwese mugire ijoro ryiza.